Shalom bakunzi b'ikiganiro kanguka. Uno musi turi ku musi wa kabiri, mu kanya gato, mugira mukurikira ikiganiro co muri kano gatondo. Numunezero mwinshi gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka. Izina ryanje ni Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa kabiri, nashaka gusura kuremesha abantu bariko baraca mu bihe vyo kuzazanirwa no kwihebura. Iyo umwana w'Imana afise ikibazo cawe ugishira imbere y'Imana. Ariko abantu bakoranyiviriza bacitse intege kubera basenze barereka Imana ikibazo cabo, ariko nta kintu na kimwe cahindutse. Abo rero ni benshi muri kino kiganiro. Ico nashaka kubabwira nuko gikuru sukwereka Imana ikibazo cawe gusa. Kwereka Imana ikibazo cawe ni vyiza, ariko ntibikwiye. Ikintu gisabwa cane ni ukwizigira Imana. Fais confiance en Dieu. Kugira confiance Imana ni ukuyizigira. Kwizera Imana ni kimwe. Ni benshi cane bizera Imana. Abakijijwe bose benshi bakoranyiviriza barizeye Imana. Kwizera Imana ni vyiza, ariko ntibigarukire kwizera Imana gusa, habe kwizigira Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 37:5, Psalm 37 verset 5, havuga ngo wereke uhoraho ikibazo cawe. Mu Kirundi bavuga ngo wereke urugendo rwawe uhoraho, nuvuga umwereke ivyo uri kuracamwo vyose, ngo abe ari we wishimira. Mu Kirundi bavuga ngo ari we wishimira, ariko mu Gifaransa bavuga ngo mets en lui ta confiance. Nuvuga yuko wizere Imana, wishimikize Imana, ushire ivyizigiro vyawe vyose kuri we uhoraho canke Imana. Niwamara kubisha amaboko yiwe vyose, akaba ari we wishimira, hari ikintu kidasanzwe kiba ku buzima bwawe. Mu Gifaransa bavuga ngo niwa mugira confiance, niwa mwizigira, kumwishimira canke kumwizigira, ngo mets ta confiance, ngo il agira, azokora. Nagenda kubwira wewe ukuranyiviriza yuko ndiho arashaka gukora mu buzima bwawe. Hari ico ashaka gukora, hari igitangaza ashaka gukora mu buzima bwawe, ariko bisaba ko umwizigira, ushire ivyizigiro muri we. Niwamara gushira ivyizigiro muri we, hari ikintu kidasanzwe kizoba. Nico gituma nashaka kwereka uno munsi kudakwiye kwihebura. Abantu bose bako arihebura, bako aridodomba, bihevye ni kwera ata kwizigira Imana kurimwo. Ntuciteze vyinshi biva kuri we, nta kwizigira, nta confiance ukimufitiye. Ariko bisaba ko uduza ico kintu citwa kwizigira canke confiance. Ntihazokora. Hari igihe kenshi Imana idakora kuko twataye ivyizigiro. Dushira ivyizigiro mu bwenge bwacu canke mu bana b'abantu, twabona birananiranye ivyo twari twibaza, bigaca bitunanira kubandanya kwizera canke kwizigira ico tutabona. Nireke gukekeranya birazibira ikiganza c'Imana. Iyo utizigira Imana canke tuyishimira Imana, wawishimiye ikindi kintu. Aha batubwiye confiance mu Gifaransa, mu Kirundi bavuga ngo kwishimira, nuvuga yuko hari ikindi kintu wawishimiye canke wishimikije. Urashobora kwishimikiza umwana w'umuntu kwera afise uburyo ari wagufasha mu bibi canke biriya, ariko kuri amaso kuri we. Kino gitondo nshaka kubwira abantu bihebuye, kuko aho bageza kubona nta cizere kihari. Nta muntu n'umwe w'umwana w'umuntu ubona agiraze kugufasha canke yakwemereye kugufasha. Amafranga yawe ntashobora gukemura ico kibazo. Abagenzi, inshuti ufise ntizishobora gukemura ikibazo cawe. Nta na telefone n'imwe ubona uhamagara. Vyose ubona ko bihagaze. Aho wagerageje byarananiranye, baranse. Aho wagerageje byaranse. Waragerageje gufata urugendo nguve mu ngorane urimwo, barakwima visa, ukabona vyose birahagaze. Ariko nagenda kubwire yuko niwizigira Imana, ukishimira Imana, ugashira ivyizigiro mu Mana, Imana izogucira inzira aho utari witeze inzira. Izokora aho wabona ko bidashoboka, ariko bisaba ikintu kimwe. Mbega wizigiye we? Umuntu yizigiye Imana canke yishimira Imana, nibisaba ko ababona ibintu bifadika. Bisaba ko yizera ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo azokora, azogutabara, iragira. Niba ari ijambo ry'Imana rivuze gutyo, izere rero ko azobikora. Azogukura muri ivyo bibazo, azogucira inzira, azogukomeza. Ariko bisaba ko uhindura imvugo yawe, bisaba ko uhindura inyifato yawe. Ukuntu wifata ukwiye kubuhindura, ukavuga uti Imana sindabitahura. Nivyo birabishe, ntibiryoshe, kuko hari ibibazo ducamwo wumva ko bitanezereje. Ariko iyo uzi ko Imana ihari, Imana itasamaye canke itarangaye, uzi ko Imana igishoboye, ushira ivyizigiro vyose mu Mana. Nico gituma rero nagenda gutera intege, uhindure imvugo, uhindure ivyiyumviro, ntusire kwihebura. Umenye ko Imana ikuzi, ari izi kazoza kawe, ari igucira inzira, ari ikurinda. Nirinda umubiri wawe, niyo rinda kazoza yawe. Imana yazi ivyo uzobamwo, ariko gusaba kuyizera, gushira ivyizigiro kuri yo, kuko ari
arazi umugambi afise, arazi ivyaguteguriye, bisaba ko wewe uca bugufi. Ndashaka vy'ukuri abari bibaza ko biheze, ntibiheze, haracari ivyo Imana ikubikiye, haracari ibanga ry'Imana. Ariko iyo banga kugira risohoke, bisaba kuca bugufi, bisaba kumwatura, umwaturire, uce bugufi, uvuga uti Imana niwe ushobora vyose, ubishe mu maboko y'Imana. Imana n'umwizigirwa. Ku ijambo ry'Imana avuze ngo umwereke inzira, recommande ton sort. Ivyo ugomba kujamwo ubanze ubimwereke kandi umubwire uti ndakwizeye, ni wewe wenyene ubishobora. Ivyo vyose nivyo vyotuma ndiho aho ugendera mu buryo budasanzwe. Tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza n'igitabo c'abami. Turi ku bami ba kabiri igice ca 4, 2 Rois chapitre 4. Ejo twatanguye ico gice ca 4, narabwiye ko tuzomara iminsi kuri kino gice ca 4 kuko ari vyinshi vyo kuvuga. Ejo nasomye umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa, aho batubwira umupfakazi yari yasizwe n'umugabo wiwe umukozi w'Imana, hanyuma muziga amadeni menshi ku buryo bagira bafate abana biwe, kuko ico gihe nta mabanki yariho. Ufise amadeni, ico ufise baca kigutwara. Rero abana b'abahungu barabana basabwa ciro ico gihe, kuno bakora ibikorwa vyinshi. Rero abana babiri b'abahungu bigasigura yuko atari isho yo madeni, baca bafata abana biwe bakabagira abaja canke abacakara. Mu majambo, uwo mupfakazi yari gusigara atabana afise kandi ari wenyene. Urumva rero yari yumva isi yamugoye ko atabona ico ari bukore, aza kuririra Elisa. Rero nako ndababwira ejo yuko uyu mupfakazi rero yako aririra Elisa. Ukuri rero yako aririra Elisa ni ishusho ya twebwe two turasenga Imana kugira dutabara. Igice ca kabiri rero, Elisa yamubajije ibibazo bibiri. Yamubwiye ati niki no gukorera? Byasaba yuko avuga ico ashaka, kuko mu kubivuga hariho inkomezi zo kuvuga kandi wizera. Ca kabiri naco mubwiye ati ufise iki muhira? Nako ndabasigura yuko ikibazo cose ufise uzosanga Imana ishobora kwishura ikibazo cawe iciye mu kintu wowe ufise, kumbure wusuzugura. Umugore yaciye amubwira ati nta kimwe mfise muhira, ariko mfise ugwavya rw'amavuta. Nkuko yovuga ibido y'amavuta imwe, ati niyo yonyene mfise, nta kindi mfise, sinishobora kwishura amadeni. Ariko rero aha turaza kubona yuko ayo mavuta nyene niyo Imana yakoresheje. Nawe uriko uranyumviriza, hari ikintu Imana yokoresha wewe ufise usuzugura, ukibaza ko Imana izoca ahandi, ariko mu vyo ufise Imana irakora. Nababwiye ngene Yesu yafashe udufi tubiri n'imikate 5 kugira agaburire abantu barenga 5,000. Kenshi na Mose Imana akoresha inkoni yiwe kugira ikore ibitangaza. Rero Imana yamikoresha kenshi ikintu wewe ufise, kuko yamirondera ko ico ufise. Hari ikintu uteza ko ufise Imana ishobora gukoresha. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo nta kimwe mfise, ngo mfise mpwemu yera gusa. Ariko mpwemu yera ntubona ko ari ubutunzi. Ufise mpwemu yera mukawera muri wewe, usi ubutunzi. Hari ibintu bikomeye Imana ishobora gukora iciye muri mpwemu yera muri wewe. Reka tukomeze kino gice ca 4, umurongo wa 3. Umurongo wa 3, Elisa mugira ati genda hanze ufate izini zavya, imvuzi zavya abantu benshi ntibamuvya ari vyo, ni amavaze. Mu Fransa bavuze vase canke bidon. No musi niyo dushobora kumva, ubwire ababanyi bagutize amabido. Dukoresha jambo bidon, ufate bagutize bidon igaragara, kandi ngo ntutire bikeya. Nukuvuga nuko ubwire umuntu uti ndashaka untize icupa rigaragara atarakime kirimo, ninaheza nzoshinde gusubiza, kuko uwo muntu agutijije ntaca homba. Umurongo wa 4 ngo niwamara kwinjira mu nzu, niwamara kuronka ayo mabidon canke izo zavya, ucugera mu nzu ugara umuryango n'abana bawe uko ari babiri, hanyuma ngo uzosuka muri izo zavya zose. Munyemerere dukoreshe ijambo bidon kugira tuvyumve. Benshi bavuze bidon, ubu arumviye ngo navuga ngo ufate ngo ayo mabidon yose watiye, ufate ngo usukemwo amavuta muri izo zose, ngo kandi ngo yuzuye ngo ucishira ku ruhande. Umurongo wa 5 ngo acaragenda arugara uko Elisa yimubwiye. Ikintu cya mbere yakoze ciza uwo mugore si ukufata ayo mabido gusa, ahubwo no kumvira ijambo ry'Imana. Kenshi tuzobibona muri kino gice ca 4 n'ca 5, abantu barahusha umugisha ko batumvira, kuko umuntu bayiteza ibintu bikomeye binini, ariko ijambo ry'Imana uyumvise ukumva ko ijambo ry'Imana no kumvira. Umurongo wa 5 rero abikora uko nyene yimubwiye, ari yugarana arazizana ahamaze arasuka. Igituma yugaranye kubera iki? Kubera kenshi ibitangaza Imana ibikora mwibanga. Iyo abantu bahari batize barashobora gutera ukwekeranya, bakanagutwenga cyangwa bakaguseka. Mwibuke ko Yesu ari gihe yasanga abantu barabarira umwana yapfuye, bihebuye bidoga, kugira ko igitangaza yabanza kugira ati nimusohoke mwese. Yasigarana n'intumwa zikeyi gusa, rimwe na rimwe agasigana n'abavyeyi, abandi bose akabasohora. Kubera iki? Abo bantu batuma abantu batukwizera. Imana yakeneye kwizera. Rero ishaka ko ibintu Imana yagutumye, nukeneye kuja kubwira abandi bantu, umvira gusa ico Imana yakubwiye. Murongo wa 6, uko yuzura bido abwira umuhungu we asuke hagera igihe
za bidon zose ziruzura. Zimaze kuzura, amavuta aca arahagarara. Amavuta yahagaze bijanye n'igitigiri c'amabido afise. Nawe uriko uranyumviriza, Imana izokora igitangaza bijanye n'ukwizera kwawe. Aho ugeza kwizera, ukubona Imana. Hari ibintu vyinshi Imana idashobora gukora mu buzima bwawe, atari uko itabishobora, ariko wowe uko itavyiteze. Mbega witeze iki? Ukwizera kwawe kugera hehe? Ariho aho ugeza ugasanga Imana iguha ibijanye n'aho ugeza kwemera canke kubona. Aho ugeza niho kenshi Imana igeza. Rero ayo mabido amaze kuzura, amavuta yaciye ahagarara, atari uko Imana idashobora gusuka, ariko Imana yuzuza ivyo wateze. Ejo tuzokomeza, ndiho umugisha. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibagire gufyonda ku gakengeri kugira ngo muze muramenyeshwa igihe cyose dushizeko ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.